Mwaramutse. Buri mwaka mu bijanye no gutunganya ubutunzi bw'ishirahamwe bivanye n'igisata rikoreramwo rirashobora gutegura ama provision. None provision yoba isigura iki? Provision ni amafaranga ishirahamwe ritegekanya kugira rizoyakoreshe muri kazoza mu gihe habaye uruhombo canke mu gihe bishitse rigakenera kuriha amafaranga ritari ryateguye. Naho igitigiri c'ayo mafaranga n'igihe azokoreshwa ko biba bitaramenyekana, arandikwa mu bitabo vy'ishirahamwe iyo ririko rirategura amafaranga yose rizokoresha mu mwaka. Provision ifasha ishirahamwe kwama ritegekanije amafaranga rishobora gukenera. Nk'akarorero, ishirahamwe risanzwe ryubakira amazu abantu, ryubatse inzu riha umunywanyi waryo. Mu masezerano bagiranye, iryo shirahamwe ryemeye ko ikintu cononekaye kuri iyo nzu mu gihe c'umwaka umwe rizoza gukosora atayandi mafaranga rishwe. Kubera ko bishoboka ko arivyo rizosabwa gukosora muri uwo mwaka, ishirahamwe ryanditse imiliyoni 100 mu bitabo vyaryo ritegekanya ko azokoreshwa mu gukosora ivyo vyononekaye. Ayo mafaranga niyo yitwa provision. Mwifuza kuronka urukurikirane rw'insiguro, turabatumiye kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Naho mu ndwiza murakoze.